kuri no ndirimbo bategereza kutwereka canke bategereza kudushikiriza. DJ Crew n'abari mu buhinga bw'ivyuma bariko bari kungene bashobora kugihinyanyura no kungene bashobora kubigenza neza. So kaze ni kaze ridasanzwe ku bakunzi bariko baradukurikirana muri kano kanya. Yambu muraho mumeze neza muriko mudukurikira muherereye hehe mukanya muraza kutubwira makuru yanyu muraza kutubwira makuru ariyo yose muza kuba mushaka kumenya muri industry. Ndakunda abakunzi bacu bahora batwandikira bakatubwira ngo dushaka makuru ya Double J, dushaka makuru ya B-Face, dushaka makuru ya MB Data, dushaka makuru ya Mokenzi, bigatuma mu buryo bucanka ubundi tugerageza kubazanira inkuru ubwanyu mushaka mwifuza. Ndanaramukije n'abakunzi bacu badukurikirana bari Ingozi bakunda kutwandikira mu Kayanza mu ntara nyinshi zitandukanye ziri mu buraruko bugize igihugu cacu Burundi, mu manuko mu hagati mu gihugu ahantu hose ari hatandukanye muhora mutwereka ko muba muri haba Igitega haba hehe muba muri ko muradukurikirana. So this is explosive, ikiganiro canyu tuba turi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 11 gushika isaha 1 z'ijoro, aho tuba turiko turabaha amakuru adasanzwe abari ko ravuga muri entertainment. And my name is Q Baba, the son of the living God. Tuba turi kumwe na DJ ku muri kino kiganiro na Nice Sky. Nubwo kuri kano kanya kuri no munsi bitakunze kwaboneka hano muri twebwe, ariko miss akenshi tuba turi kumwe muri kino kiganiro kugira ngo dushobore kubaha amakuru meza, dushobore kubaha amakuru twatohoje twaciye hirya no hino twize ko yes uko biri kose tubandanye duteza imbere zino ngabirano zacu. Nuko turabandanya nimba hariho DJ Crew, are you ready now? Let's go. No, no. Serious? Sacheta ijuru. Hari gitangaje kirimo. No, uri umwana w'umukobwa Karim, kandi urabona ko kiji. Ndagufite surprise. No, mbereze iyo surprise hamugenda. Sivyo? Karim, no, Karim. Iki nico gihe cyo gushivya wankoreye. No, Karim. Stop. No, Karim, no, stop. Karim. Karim. Sheri Karim nini? Yes. Yes bakunzi ba explosive araizi misi muri ko murakurikirana ino cinema canke ino reresi ica kuri no mboneshakure yacu ya Buja TV. Haraheze imisi muriko murayikurikirana cyane akenshi abantu bakunze gukurikirana ino televiziyo yanyu, ino televiziyo y'icirori cacu murakunze kubona ko ari imwe mu mareresi y'abarundi akunze guca ngaha kuri ino mboneshakure yacu. Mwayakiriye gute? Nagarukanye kino kintu nka explosive, twagarukanye kino kibazo canke twaje kuyaga kuri mereresi kugira tumenye kongera muri ko murayakira. Mbega marayikunze, mbega iwanyu muri ko muyakira gute? Ni Isaac Classic canke Isaac, umwe mu bantu bamenyekanye cyane mu gihugu cacu nk'abamenyesha makuru, aho biciye ku mbonesha kure yiwe ica ku mbuga ngurukana bumenyi canke ico bita online TV ya Isaac TV. Yamenyekanye cyane nk'umwe mu ba influencer canke mu bamenyesha makuru bagerageza kwegera cyane industry canke entertainment muri rusange, aho yagiye araduha amakuru menshi atandukanye canke yanafashije no mu iterambere ry'abaririmbyi benshi batandukanye
aha ndaza kuvuga abaririmbyi nka D1 biciye mu makuru yagiye araca kumonesha kure yiwe D1 byatumye yinjira mu barundi cyane. Isaac yagaragaye kandi mu yindi ngabirano, mu yindi mpano yo kuzana yo gukina amareresi, aho muri kano kanya turiko turavugana yaje muri no reresi ya KOFI nk'umu acteur principal canke nk'umukinyi wa mbere aboneka cyane gusumba abandi muri no reresi. Mwayakiriye gute, muyibona gute? Mbega umuntu w'umumenyesha makuru guswicinga kwimuka akagenda muri rino kinwa ry'amayereresi canke agakina amareresi, mwavyakiriye gute? DJ Crew naragerageje kwicara ndaraba ino cinema, naragerageje kwicara ndaraba rino reresi riko riraca kuri Buja TV ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatatu ndetse no ku munsi wa gatanu isaha imwe y'ijoro igatangura isaha imwe y'ijoro, ndiko ndavuga ko itangura inyuma y'ikiganiro ca Explosive. Turaheza hanyuma nabo bakaza bakurikira inyuma yacu muri iyo minsi 3 tubabwiye muri ino reresi. Wayakiriye gute, wayibonye gute wewe nk'umuntu amenyereye cyane n'ibintu vy'amareresi, yaragushitse ku nyota? Iyi filme vraiment ni filme nziza kibaba. Ni filme nziza kubera je ndakunda filme ziba zifisemo ibintu vyigisha kibaba. Yes, ikwereka ubuzima ingene ushoboye gukundana n'umuntu hama bigahera hama munyumuka muruta canke ukabona kugirira nabi. Vraiment je nabonye agaparti ka mbere. Urumva ni filme ubona yuko ifise ikintu cyo kwigisha mu buzima bwa misi yose. Rero no tumira abantu kuza barayira ubutandukana ubundi uko biri kose cinema namanda bivuga ko ari kimwe mu bintu ikindi naco kibaba. Irafise amasanamu meza. Irafise amasanamu meza kandi urabona ingene bayanditse n'ingene bayikinye, urabona ko ari ibintu nyene biri clair. Biri muri vya bintu yetu amadushaka yuko mu Burundi haba amafilme meza afise yanditse neza kandi bakinye neza, ubona yuko bayitondeye. Ubundi kuri Buja TV nta kintu twokwerekana kidafise amasanamu meza. Ngira urabizi cyane yuko ata kintu twokwerekana kidafise amasanamu meza. Namwe mwayakiriye gute nk'abakunzi ba Explosive? Eske muri ko murayikurikirana? Ni namanda nabibutsa yuko amareresi ari kimwe mu bintu bigerageza gukora kugira ngo bihindure ivyiyumviro, bihindure n'ubwenge, bihindure n'imbono ya societe. Nibaza yuko kimwe mu bintu nemera yuko ari ama element canke ari ibikoresho nyamukuru vya influence societe canke bihindura ivyiyumviro vya societe vy'ikibano vy'abantu benshi bagiye batandukanye babiriko biraca muri aya mareresi. Ni kimwe mu bintu turiko turabona muri kino gihe mu gihugu cacu Burundi kiriko kirahaguruka, aho hariko havuka abakinyi imigwi myinshi canke amagroupe menshi akina amareresi ku butaka bw'u Burundi. Ahantu uvuga ko benshi bariko barigaragaza kandi bikaza mu mahigwe menshi, cyane cyane ko tugeze muri gwarungano canke muri cagi aho abarundi ubwabo batanguye kwishimira ibintu vy'iwabo, na cyane cyane muri kano karere kamareresi aho ibice 80% vy'abarundi no kwemeza neza ko bariko bararaba amareresi iwacu yo mu gihugu ciwacu. Kumbure vya bintu bari babuze kera vyuko amasanamu yo mu Burundi atarasa neza, vya bintu bari babuze kera vyuko amajwi atarameze neza, vya bintu bari babuze kera bariko barabironka muri kano kanya. Ariko DJ Crew uri kuragerageza kuraba amasinema ariko arasohoka muri kino gihe nta gahaze karimo agakwiye gukosorwa kugira ngo tugere ku rundi rugero canke ubu unyitwashitse abarundi twatumirire gukunda amareresi iwacu, twebwe nk'abakinyi canke twe duserukira kumenyekanisha ibintu biriko birakorwa mu Burundi. Duhagaze neza. Ariko rero mu mafilme yo muri Afrika la majorité nta gahaze gashoye kubura. Gashoye kubura kabisa. Igituma kadashoye kubura, urabona ingene ba producer amafilme yo hanze y'abazungu. Hari ukuntu y'amajwi yabo usanga bakina amajwi yabo ugasanga bafise n'ibindi bikoresho n'ayandi majwi hari gihe basubiramo muri studio kugira ngo afise nuzenya afise quality. Kenshi uzoraba amafilme muri Afrika kenshi uzosanga yama quality ya son benshi bayagira ko, hama n'ikindi mise en scène. Abazungu bo bafise mise en scène ku buryo bashoye gukora nk'ahantu abantu bariko ragwana, ukabona yuko ari ibintu vy'ukuri ku buryo udashoye kubona yuko ari ibintu vya montage. Nico abazungu badusumba, sino mu bindi vyose nyine vyo kwerekana kwa amasanamu asa neza ibindi, kandi umuntu ugenda uri yubaka boroboro ntushoye kuvuka rimwe ngo uzuri ngofe. Rero nibaza yuko abarundi bariko rakora kandi babandanye bakorera ngaho nyine babandanye bashiremo ingufu nyinshi nishaka kugira ngo
ibintu bigende bien DJ Kuru nibaza yuko kino kibazo tukiri ngaha biraza kunsaba ko twugurura umurongo gato mu kanya duha abakunzi ba Explosive batubwire nabo nimba bari satisfait nimba koko bishimiye n'amasinema ariko arasohoka mu gihugu cacu Burundi. Nagomba ndakubwire isinema kuva kera narindi isinema ubwa mbere yubakiye ku kintu citwa script ku bantu badatahura icacu script ni ukuntu yanditse ijya nkuru nyene bivuga nimba ari sinema y'umuntu yahemukiye ubundi nimba ari sinema y'umuntu yababajwe nimba ari sinema y'umuntu yarose yateye imbere mu buzima nico bita script. Nico kintu ca mbere chama kidetermina nimba sinema iza kurabwa n'abantu bakayikunda canke ntibayikunde. Ibintu vy'amasanamu ibintu vy'amajwi biraza gukurikira kuko ndemeza cyane yuko amwe mu masinema yashitse kure kwisi atari amasinema afise amajwi meza gusumba yandi canke afise n'amasanamu meza gusumba yandi ahubwo akesh n'amasinema yicariwe muri kano karere ka script agakorerwa script nziza cane canke agakorerwa kwandikwa neza biri mu buhinga biri mu n'ubwenge kuko sinema ni ikintu iyo kitanditse neza gishobora kurambira umuntu. Michembo bakunzi ba Explosive iminota mikeyi badufashe mu hinga bw'ivyuma batuheshire ku nimero mbega namwe abasinema ari karasohoka ku butaka bw'u Burundi muri kino gihe haba kuri ya KOFI iri kiraba canke KOFI iri kiraba kuri Buja TV ya babakinyi tumaze imisi tubereka n'izindi nyinshi ziriko zirasohoka hari abakinyi nka Fanira Vine hari abakinyi nka Abenduwayo hari abakinyi nka Amede hari abakinyi benshi bagiye batandukanye nka ba John K hari abakinyi benshi bagiye batandukanye nka Joashi Arvela Muhimba Banoraske ntare benshi bagiye batandukanye mbega mwebwe ni bande bariko barabakora ku mutima bakabaha amasinema meza muraza kudutelefona yesalo wite mambo ni aje papa wanje salama nabwisabiye papa hadi ndabwisabiye ntaza umeze neza mwitwa bande mutwakwiye muri he twitwa boys je mbanga mu Giswahili Igitega mu Giswahili uhora ukurikirana amasinema ndundi canke amareresi ndundi byose mandabiraba turashima n'ukuri nabahe bakinyi canke niyahe groupe mu Burundi ihori kuryohera cane bivaye n'ukurikina amasinema yamaze kunyerera muratwandikira ama message kuri iyo nimero nyene muratwandikira ama message mungire munadutelefone ni kuri Buja TV muratubwira sinema ndundi canke amareresi marundi canke ireresi ndundi kubganyu turiko turaraba higeze muri kano kanya nica ikintu twokongerako mbega biriko bikorwa neza mbega ko dushaka iterambere ry'abantu bose bariko barakora bino bikorwa mva bwenge mu Burundi nica ikintu twoshobora kubahanura yuko boshiramo inguvu cane ni hehe bokosora nimba koko bitariko bigenda neza ni hehe bariko bakora neza ngo bashireho inguvu babandanirizaho ni bande bakinyi b'amareresi hano mu Burundi babaryohera gusumba abandi babashika kunyota canke babakora ku mutima gusumba abandi. Yes papa je nibaza yuko kubwanje kugira ngo film imere neza iba ari film y'amateka nuko yoba ari true story kwanza muri just script yo kuravuga true story ndavuga nk'akarorero ugomba kwa nk'abandika amafilme murandabira ku mafilme yo hanze cyane cyane yo ndavye nimba za filme zo hanze tuzikunda zo hanze tuvuge zo muri turavuga amafilme y'abakoreya cyangwa amafilme yo muri za Turkey za ende z'abahindi hari ukuntu bakina amafilme ugasanga filme ivyo bariko barakina ugiye kuraba n'ubuzima wowe uri kuracamo kenshi usanga biko birahura je umviriza nibaza yuko filme itegezwa kuba ari ikintu kirimo inyigisho ku buryo umuntu naho yobikora abantu amajana 3 antuka muri abantu amajana 3 dashiye kuburamo abantu ivyo bintu bashiye kuba baraciyemo kugira ngo bamenye kumbe vya bintu kandi filme ni ikintu kizana inyisho abantu benshi umviriza kiba filme urazi yuko ari intuzanya ari za ya migani basokuru baducira kera bagasanga bariko baragira barakonta ama histoire kugira ngo abana bajyame kera mu gicaniro sivyo bavyita imigani ibitito kugira ngo umwana ajyame cyangwa abantu bajyame kera wasanga batanguye kuvuga ibintu by'ama histoire gutita n'ibindi ça veut dire na filme uri kurayiraba kubera ubu turi muri monde tubona ibintu tuba dufise ivyuma byo kurabiramo ibintu ama television ama telefone rero filme ni iri muri vya bintu bituma vyigisha je nibaza ko filme idafise ikintu hanura cyangwa ikintu kizana solution
mu bibazo muri societe yes nibaza ko yoba ari filme nziza. DJ Kru, kimwe mu bintu ngayira canke novuga amafilme yo mu Burundi gushika muri kano kanya jewe ndayagayira amwe muri yo, nubwo twateye imbere mu burere bwinshi ariko turacafise imbogamizi cyane, turacafise intege nke mu kintu ca script. Filme zo mu Burundi bice byinshi usanga zifise ama histoire ashaka gusa, ugasanga ni vya bintu nyene vy'umuntu yahemukiwe, vya bintu vy'umukobwa umugabo wiwe avanga, vya bintu nyene vyama bishaka gusa mu buryo ubucanka ubundi. Ariko iyo turiko tuvuga bajya bakoreya n'abajya abanyamerika bashobora gukina isinema biyenspiye kuri no nkofero yanje, akaba iyi nkofero ari mu acteur principal, ugasanga abantu bose bagwanira ino nkofero, barondera ino nkofero bafise ubwenge bwinshi bwo gushobora kudevelopa ayandi ma histoire avuye muri bijya bintu vyo muri societe abantu basanzwe biyumvira. Gushika muri kano kanya amasinema y'u Burundi aracari muri vya bintu vy'urukundo gusa, na vya bintu vy'abantu bari ko baragwanira umugabo, na vya bintu ugasanga koko zirafise izo sinema ibintu bitama biburamo, sinzi za image z'abantu bakundana n'abantu n'umuntu akunda undi atamukunda, ibi bintu vy'urukundo ukamubona bigaragara cyane. Sinzi yuko abakinyi b'amareresi sinzi ko ibice byinshi muri bo bafise ibikomere vy'urukundo cyo baba film ariko kiri mu bintu jewe namambona yuko bakwiye gusubira guhinyanyura muri script, na cyane cyane umukinyi w'amareresi bibuke yuko ategerezwa kuba ari umuntu w'umuhanga mu bwenge, aciye ubwenge cyane, yasomye ibitabo, akurikirana amareresi y'ubwenge, aciye ari smart kugira ngo ashobore kumenya ibintu yandika apart ya vya bintu bari kuravuga umuntu wese aza kwisangamo muri societe. Ariko hariho n'izindi zifilme zikundwa ku rundi ruhande ugasanga wowe nturimwo, ahubwo uryohewe nuko utarimwo, ubonye iyindi histoire itandukanye n'ibintu wewe wari wibaza ko bibaho, kuko filme zirashobora gukundwa kubera wisanzemo, ugasanga muri iyo filme hariho umuntu hori rikira kintu ukavuga ati that's me, bankinye na jewe meze kujya na jewe niyo ngwara yanje. Mugabo kandi hariho ibindi bintu ushobora gukunda nka jewe ku ruhande rwanje nkabikundira kubera ko nabiravye nkavuga ati bijya bintu sinigeze niyumvira umunsi umwe ko vyoshoboka. Iyo turiko turaraba amasinema nka Squid Game uraraba ibintu ukavuga ati ibi bintu rega nubwo ntigeze nahora niyumvira ko bibaho, wosanga ku rundi ruhande bibaho. Bariko bara revealing another kind of life, cyangwa bariko banyereka ubundi buzima ntigeze niyumvira ko bwobaho. Mu Burundi abakinyi b'amareresi bakwiye gushika kure mu kwiyumvira, ntibiyumvira ibintu biri normal, biri ordinaire, ibintu byo ngaha gufi, biyumvire vya bintu n'ubundi muntu ashobora kuraba. Ya sinema twashobora gutwara n'ahandi hantu mu mahiganwa bakavuga ati umuntu yanditse ino sinema yari yumviriye cyane, yashitse kure mu kwiyumvira. Nibaza yuko kenshi baba bakora kwepa uburyo kubera hariho filme ushobora gukina wikinye ubuze uburyo bwo gukora ijya mise en scène ijanye n'ibintu canke ugasanga barabuze ibikoresho. Kuko nagwe nk'akarorero sinibaza ko mu Burundi hari abakinyi basho gukina filme bagashiramo ibintu vy'igipolisi vy'igisirikare kugira ngo bakabaha niyo myambaro kugira ngo bashobore kuyikoresha neza nkuko vyategerezwa gukoresha. Ivyo se ndibaza ko iyo level barayigirako. Mu bindi bihugu barafise ukuntu bashoboye gukina filme imyambaro y'igipolisi canke y'igisirikare ugasanga barayironse kandi barabahaye n'uruhusha iyo filme yabo bakagenda kuyereka muri guverinema. Guverinema ikabona ko koko hari ikintu itegere bizokwigisha canke bizofasha muri societe bakabaho urwo ruhusha. Je nibaza yuko nga mu Burundi tarabishikako. Ndaguha nk'akarorero amafilme yo muri Tanzania cyatumye amanuka cyane ubu amakomedi niyo ariko araduga. Amafilme muri Tanzania twatumenyereye yuko filme itanguriya muri ntuzenya hari ya kijijini hari ya muri interieur igaherera mu muji. Urumva Kanumba niyo yatanguye ya ndirimbo ya jiwataka kumjua jina aitwa Cinderella, sivyo ya story ya kuri ya nyene y'umuntu vyashitse canke zazindi turamenyera amafilme yatangurira ngo umuntu ariko ararondera mu muji akagenda yesalo akava mu ntuzenya hariya mu ruguru hama kamanuka akaza mu gisagara akarondera agatunga akarondera umugore akacamu hinduka amesonye nasanzwe. Rero giye kuraba amafilme yaba Korea cyangwa amafilme yaba Turkiya
ushe gusanga bariko barakina ivyerekeye journalisme nga ivyerekeye nyine umwuga wo kumenyesha makuru bakawiga ko neza bakabona ibibazo duhura navyo ingene kugira ngo nimba muko murabona nga turiko turaboneka kuri televiziyo yes man 1 minute DJ Kuru yes man ndashima Imana mtama nawe ni sawa anda kweli hamarero umufaranga oyanezera kweli yes ndi muhinga bw'ivyuma nyongereza akavolume ndakumve gato muri bande mutwakure muhe ndinganye amatonga anye kumayirabi mucarama twabona nina yes nakubali sana muhiri wacu kweli na kabi yego ari muri karashika yihurize akuba kweli yarangije sana ry'akashika yarangije sana kabisa uvuze ngo yari karashika yande ni karashika y'ihurize ry'amakuba y'mu bato n'abahanga aha nyine mu Burundi ya mu Burundi kweli yitwa gute iyo filme yitwa gute ihurizo ry'amakuba uriko uraraba ubona ari icyahe kintu yamaze kunyerera urumva rero kyo baba yes filme nk'ubu ndagwe nk'akarorero hari nk'umuntu aba afise akeneye kuzoba umumenyesha makuru eske kugira ngo abe umumenyesha makuru tuvuge nk'akarorero kuri filme yerekeye abamenyesha makuru yes kugira ngo ube umumenyesha makuru w'icamamare ukora iki ndagwa karorero kugira ngo dushike ngaha kuri microphone tuje ngaha imbere y'abantu habaye iki hategerezwa kubika ivyo byose tegezwa kuvyidocumentako kugira ngo ukine filme abandi bantu bariko barakoresha urumva ndiko ndavuga nk'akarorero kuri filme yerekeye abamenyesha makuru kugira ngo ube umuririmbyi ngira ngo rubibona muri filme zo hanze zo muri Amerika za Aziya hehe n'ahandi ugasanga bidocumenté ku kintu ku buryo bazokina ya filme umunota umwe yes allo neza turashima Imana namwe mumeze neza mama urumva kibaba bakidocumenté kuri filme cyangwa kuri uwo mwuga ku buryo baza gutanga ikintu cy'ukuri ku buryo umuntu naho yogikora akagikurikiza akavuga ngo hajya naronse icigwa sivyo none wowe ukine filme itarimo ikintu gishasha hari abantu baba bafise bavuga ni sinasho gutaka hari umuntu adasho gutakaza amasaha yiwe abiri araba filme atakintu zo mungura ata inspiration zo kuramo cyangwa experience zo kuramo yo nibaza yuko igikuru nuko tumenye ibintu tumenye ivyo abarundi bakeneye yes ari umuntu yatanguye kwandika aravuga ngo hello Buja TV ndi Nadine ngaha mu Gihosha Nadine tungo ndi Nadine ngaha mu Gihosha ndanabibutsa abantu bari ko muri telefona kuri WhatsApp na cyane abantu bari mu gihugu ca Kongo mwandika ama message mutanga iciyumviro canyu ntidushobora kwitaba kuri WhatsApp mushaka kudutelefona mureka bari mu Burundi badutelefone kuri iyo numero hello Buja TV ndi Nadine ngaha mu Gihosha turabakunda cyane hama amareresi icambere igituma iryoha ni inkuru yayo bya bintu byitwa script yes hama amajwi n'ibindi bigakurikira kuko iyo nkuru yayo iryoshe birafasha umuntu ayikunda kurusha hama kofi nayo irameze neza kandi twosaba ko muza muratuzanira abakinyi b'amafilme muba mukoze tuzogerageza kuba bazanira nshuti yanje Nadine hey Chubaba umeze neza hama jewe ndabona ko babikora neza gusa basohore kubijanye n'ingene bazirangiza n'ingene bazirangiza si neza ahandi ho barashoboye hama Chubaba ndagushimiye kuka message nabonye watanze ku barundi thank you so much nibaza ko araka video kagushikiriye merci undi nawe yanditse ngo ni jewe boys duhejeje kuvugana nagomba mbazi gituma mutavuga abastar ba GTG twama tubavuga papa boys mbere besha mabishikiye ngaha muri Buja TV ahubwo nibaza yuko kiri mushasha muri kino kiganiro uzohorane natwe amakuru nk'aya tuzokama tuyagushikiriza na cyane cyane mutubwire amateka ya Double J muri kano kanya tuvugana
aracari mu mahanga aho yagiye guca akanoti na DJ Fernando nawe ubu nyene tuvugana ahejeje kurira indege imuganisha mu gihugu ca Uganda Kampala ahagiye gukora ibiteramo hariya bishika kuri 2 azoteramisha abarundi n'abandi bantu benshi basanzwe bari muri Kampala. Nawe nyene nibaza yuko abarundi bari muri Kampala bagenda kumushigikira boje kumbuga ziyongurukana bumenyi bakamenya exactement ahantu azoba ari no kungena ibintu bizoba bimeze hama bakamushigikira. Undi muntu yanditse ngo hey naitwa Mark Chito toka Bukavu na wasalimu, thank you so much, asante sana. Asante. Mark Chito kutoka Bukavu, Mungu akubariki sana, asante kwa ujumbe wako. N'abandi bantu benshi muraza gushobora kuguma mutwandikira inyuma yuko turangiza kino kiyago twariko turabayagira c'amareresi mu Burundi ahantu muri kano kanya geze. Turaza kukirangiza mu kanya kugira tuje kubindi, ariko ivyumviro vyanyu navyo tuba tubikeneye kugira ngo mutwereke uko ngene mubibona ku bwanyu amareresi yo mu Burundi arabashika ku mutima. Mwebwe ataryohera, mwebwe babandi mpora numva bavuga ngo sino kwikoza sinema yo mu Burundi sishobora kuyiraba. Nica kintu muba mushatse kuvuga exactement, nica kintu muba mushatse kuvuga yuko kirimwe zotuma mutayabona bitayaraba muri ryaterambere turiko turashigikira igihugu cacu no gukundisha abarundi n'Uburundi vyabo. Iki ni kimwe mu bintu dutegerezwa kwicarira. Nimba hari ikintu kimwe canke bibiri bituma udashobora kuraba no mareresi, tubikosore ejo nawe uzoje mu bantu bashobora gukunda no gukurikira amareresi ava mu Burundi. Umwe yanditse ngo bon après-midi Buja TV, nitwa Vava. Hama iyo reresi iri kiraca kuri Buja TV imeze neza, ifise n'amasanamu meza cyane kandi iratanga message, ariko nagira mbasabe mumfashe mubwire uko yitwa KOFI, yitwa KOFI. Urashobora kwiraba kuri YouTube kuko ireresi yose iba ifise izina ryayo. Mu Kirundi yitwa Urushi, uko nyene KOFI Urushi. Urushi mambo ya kupigwa kabisa. Hanyuma aravuga ngo gusa ireresi baragerageza baze baraduha episode ikwiye kuko baduha agace gatoya cyane. Barabe bongere ko duce turyoherwa, mubahwe cyane kuri izo message muri ko muraduha. Sigaye nkunda Buja TV sana, thank you so much Vava, merci, natwe turagukunda cyane. Tuba turaha kugira ngo dushobore gukorana, dushobore kugera ico duterereye mu iterambere ry'igihugu. Ni Nadine ngarutse hama nashaka kubasaba muzotuzanire Fani na Amede. Fani aramaze kuza hano muri Buja TV igihe yari yazananye n'umufasha wiwe no Rask gospel rapper. Mwiriwe kuri Buja TV. Yes, mwiriwe DJ Fernando azokora ivyo biteramo byo mu Buganda gushika ryari. Azoba ari ku munsi wa gatanu no ku munsi wa Mungu. Aho azokora ivyo biteramo nibaza yuko ari mu ndwi ikurikira kuko ku munsi wa gatanu hazoba yagiye kuri uno munsi, azoba ari ku munsi wa gatanu. Imisi ni 2 ni ku munsi wa gatanu no ku munsi wa Mungu. Mukanya nibaza yuko nza guca ngerageza kubaha amakuru yawo yiwe neza canke ku munsi wejo ndabaha amakuru akwiye DJ Fernando kuri ivyo biteramo agiye gukorera Kampala muri ico gihugu ca Uganda. Yanditse biciye ku rubuga rwiwe bwa YouTube ngo Kampala Uganda afise shows 2, imwe ni vendredi kuri Nonivi, iyindi ni dimanche kuri Nomade. Kwinjira ni kuri invitation. Hanyuma n'ubundi muntu bashobora kugira reservation. Ni Octobre le 18, ni vendredi nyene ya yejo, ku munsi wejo vendredi na dimanche azoba ari Kampala. Yamaze kurira indege imuganishayo yagiye kubateramisha. Ari namwe mu makuru dutegereza kuba turiko turabaronderera kugira tubahe muri Explosive. Turabakunda cyane. Yes. Kucerekera ico cy'amareresi duhejeje kwandika bahejeje kugira script nziza. Yes. Nibaza yuko bakwiye kwiyumvira ingene bokina mu mafilme bakayashootinga mu buryo bugezweho. Haro gushutinga amafilme ngira ngo warabona difference y'amafilme ya Kanumba n'ayandi mafilme y'abatanzania. Warabona yuko bagerageza gukina wakinye umuntu ari umutunzi, gerageza uronke ya look y'umugwiza atunga. Nishaka kuvuga yuko uri umugwiza atunga akiyo baba bakaraba style wambaye kabatamburuje ufise, urumva bakaraba style wambaye n'ungene wifata n'ibintu bajya abantu kurereka yuko uri umugwiza atunga. Ambara vya bintu bizimvye cyangwa vyabe ukujya kuntu bifata za modoka bagiramo ugerageze ku buryo n'inzu
uza kuboneka ubayemwo biza kujana ugasanga umuntu yise mama afise imyaka 35 akacaba mama w'umwana w'imyaka 20 umva bijanye kiyo DJ Crook ari ikintu bigaza kuvuga mu kanya gaheze ico ni kimwe mu bintu byinshi bakwiye kwiga koko kandi nibaza ko banagerageza muga hari ikintu bigeze kuvuga mu kanya gaheze nibaza ko watanze nk'ikintu bakwiye gukosora canke bakwiye gukemura kuri budget nako ku mareresi akwiye kugenda arakinwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico kintu wavuze ngo nimba bagiye ngo baze baragerageza kugira ibintu bavyerekane la realite nimba ari igipolisi bagende kurondera ijya look nyene igipolisi ubundi je ndakubwira kimwe mu bintu vyisha abarundi nukunanirwa batagerageje igipolisi c'u Burundi singwe ntare ni igipolisi cacu n'abavukanyi bacu ni jewe numwe nka jewe yabaye umupolisi numwe nka jewe yacinze umwa dutwara ndamaze kubona indirimbo nyinshi zakoretse ku butaka bw'u Burundi abaririmbyi bagiye gusaba haba apana no mu gipolisi no mu gisirikare bakabaha ibikoresho indirimbo ya GG7 yarimwe inkoho indirimbo ya GG7 yarimwo impuzu z'igisoda yarimwo n'abandi bantu baboneka bari mu ikambi cyane indirimbo y'umwe mu umukobwa uyu Diamagi heruka gusohoka nanye umusirikare yari mu mpuzu z'igisirikare yarimo biboneka yuko bagiye baradodora ubundi hari ubushikiranganje ikintu gikunda kwica abana bakinyo b'amareresi haba no kubaririmbyi akenshi dukunda kwikuramo tutagerageje nimba ukeneye gukina iyi sinema yerekana ibintu iri mu bintu by'igisirikare torikete ujyandike wandikira ubushikiranganje bubijejwe ubasabe ni kuneza y'igihugu niterambere ry'igihugu nabo nyine barabizi ntibazokwankira hariho nabandi bamaze kubikora mugabo kibe mu bintu bitwisha ariko twikuramo hakiri kare tunanirwa tutagerageje mu kubasaba tubivamo nibaza yuko utegereza kubereka n'ivyo wanditse n'ivyo ugomba of course antuka ibintu bakwiye kugukosoramo barashobora kubwira ibi bintu ni mu gipolisi nibigenda uku utegereza kubitwara uku hama bakaca bagukosora kugira ngo uzosore hama ryareresi ni waheza kurisohora urishikane hariya hama bakwereke barabe ko harimo amakosa kugira ngo ntuje inyuma y'amategeko ajyanye n'igihugu cyacu urumva babiryoshe cyane umuntu akabona yuko wakubise umuntu yagiye mu gipolisi barabona neza ko ari mu gipolisi umuopeji murayaga arabumviriza mwese arabacira urubanza bikaboneka yuko ari ibintu nyine biri officiel ku buryo umuntu aca avuga ni kumbe ninakora irikosa bizogenda uku polisi zokora uku igisirikare kizokora uku urumva babiryoshe kuraba nivyo nibaza ko ari bimwe mu mpamvu mu bintu twari ko turahanura abakinyi b'amareresi kugira dushobore kugira intererano ruterereye mpereze kuri no message y'umuntu yatwandikiye ari mu gihugu ca Kongo nibaza ko ari umukongomani yanditse ngo hello my friend my name is Lucky Check from Kinshasa DRC. Yes brother, thank you so much, thank you for your time na asante pia kwa kutufuatilia on this TV. Watu wa Kinshasa tunawasalimia. Watu wa Kinshasa jambo sana. Mungu awabariki. Thank you so much for your time guys. We appreciate. Then niwaza yuko tukotandukira ku yindi nkuru. Nubwo mutaba muri umva Igiswahili hata kama msikii Kirundi, thank you kwa kutuonyesha kwamba mnatufuatilia na mnapenda kipindi chetu. Thank you so much. Then